ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda ababyeyi batuye mu ngenge n'ikoreshwa rya telefoni ku bana batarengeje imyaka 16. Ko byanyobeye nanjye mfite uburenganzira nayimwambura kuko iyo ngiye nkareba ibyo barimo kureba nsanga ari ibibazo. Naho mu Bubiligi inzobere mu by'ubuzima zirahamagarira abanyafrika bahatuye kwitabira igikorwa cyo gutanga amaraso kuko arabayakenera bakayabura. Bisaba ufata urugendo rw'amasaha atatu miga uwo amaraso, ariko naho haraho nayaronka kuko abayatanga ari bake. Mu yandi makuru, mu mikino mu gikombe cya Afrika cya volleyball cy'amakipe ya mbere iwayo, ikipe imwe yo mu Rwanda izagaragara ku mukino wa nyuma uteganyijwe ejo kwa gatandatu. Ntimucikwe n'andi menshi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Anne-Marie niwe myiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Judas Yohundi Mundu yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ibinyamakuru vya leta muri Iran bivuga ko leta y'ico gihugu yashikirije Pakistan integuro nshasha yafatirwako mu biganiro na leta zunze ubumwe za Amerika. Pakistan isanzwe ari umuhuza hagati y'impande zombi. Ivyo binyamakuru nta yandi makuru arenze ngaho vyatanze. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu, umukuru w'urwego rw'ubucamanza muri Iran yavuze ko Tehran yiteguriye ibiganiro ariko ko idashobora kwemera ivyo bategekwa byose hakoreshejwe iterabwoba. Kuwa kabiri, Perezida Trump yatangaje ko atari yashimye umugambi w'ivyari vyashizwe ku meza na Iran. Gushika ubu nta yindi tariki y'ibiganiro irashingwa, mu gihe Perezida Trump yasiguriwe integuro y'ibitero bishasha vya gisirikare. Iyi ni BBC. Ukraine yarashe inyubako n'ibikorwa remezo bijanye n'ibitoro ku kivuko c'Uburusiya giherereye ku kiyaga cirabura mu gisagara ca Tuapse, hakaba hadutse umuriro. Imbere yaho Ukraine yari yagize ibindi bitero nk'ivyo nyene ku bikorwa remezo vy'ibitoro mu bundi burere bituma abanyagihugu bava mu zabo. Uburusiya bwagiriza Ukraine guhungabanya isoko ry'uruhererekane rw'amasoko ntanganguvu. Ni inkuru ya Akriti Thapa mwumva mu rya Syriac muhawe nayo. Ukraine yarongereje murindi w'ibitero ku bikorwa remezo by'Uburusiya bijanye n'amasoko ntanganguvu cane cane ku gisagara kirimwo ibivuko ca Tuapse. Mwijoro ryakeye ibitero vy'amadrone vyaturiye imwe mu nyubakwa zo ku kivuko. Uburusiya bwanyarukanye abajejwe kuzimya barenga 100 kugira bahangane n'umuriro. Imbere yaho ibitero ku ruganda ruhingura ibitoro vyatumye haduka imbeya n'igitero kiraseseka. Ukraine ibona ibikorwa remezo by'Uburusiya bijanye n'amasoko ntanganguvu nk'ibibanza ishobora gutumbereza ko ibitero kubera ku bwayo ari byo Uburusiya bukuramwo amafaranga bukoresha mu ntambara. Uburusiya bwagiza Ukraine guhungabanya isoko ry'amasoko ntanganguvu. Ubushinwa uyu munsi bwakuye amakori ku bidandazwa bivuye mu bihugu byose vya Afrika kiretse Eswatini gusa, igihugu gifitanye imigenderanire na Taiwan. Ubushinwa busanzwe bufata ko ari intara zabwo. Ubushinwa bwari busanzwe budatoza amakori ku bidandazwa bituruka mu bihugu 33 vya Afrika. Kuba bwaguye iyi ngingo ku bindi byose byari bisigaye bisigura ko arico gihugu ca mbere mu bikomeye ku isi gihaye Afrika uburenganzira bwo gushorerayo ibidandazwa itarisha amakori. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zitoza ku bidandazwa bituruka muri Afrika amakori agera kuri 10%. Latifa. Urakoze Judas. Ayo makuru cyatangiye ku buryo burambuye mu gihe kuri uyu munsi ku isi yose hizihizwa umunsi wahariwe abakozi n'umurimo. Mu Burundi ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi Kosibu ryashimye icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyasohotse ejo gisubiramo uburyo bwo kubara amafaranga ahabwa umukozi wa leta igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Iri tegeko rishya riteganya ko abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bazajya bahabwa amafaranga angana n'umushahara wa nyuma bahembwaga ukwezi kumwe mbere y'uko bajya muri pansiyo. Abenshi mu bajya mu zabukuru mu Burundi basanzwe bavuga ko amafaranga bahabwa ari ntica n'ikizi. Celestin
Sabyimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi kosibu mu kiganiro ryanye na mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yasobanuye iby'ingenzi bikuye muri iri tegeko rishya riherutse gusubirwamo. Bishasha nuko mu ngingo yaryo ya kabiri rivuga yuko umukozi yakukurutse ari mu gisata ca leta ashobora kuzoronka umushahara yarageze ko imbere yuko akukuruka, imwe tuvuga salaire net. kugira umuntu yumva agereranye ubu nk'ukukurutse yaronka agahembo kangana gutugeranije n'umushahara yabagezeko. Nk'abahembwa nkana ryashira hamwe INSS riteganiriza kazoza abakozi, hari ukuntu babiharura, ugahura baharura imyaka ukoze, ugahura uronse nk'ibice 50 by'umushahara wahorako canke mbere binarenga. Mugabo urumva ingorane yari inahasanzwe nuko aho muri INSS hariho umushahara watangira kwintererano utarenga, bimwe twita mu Gifaransa plafond de cotisation, yari 450, naho wafata umuriyoni wewe utanga intererano y'ivyo 450. Tukiraho nyene none ayo 450 ubu agiye kuduzwa canke azoguma arayo? Ayo twasabye ko yoduzwa, mugabo muri iryo tegeko urumva ntibaba bagifatiye kuri ayo 450, baba bafatiye ku mushahara wa nyuma wafashe imbere y'uko kukuruka. Urumva hari nk'uwafata nk'ibihumbi 800, bazoca bafatira kuri ayo, bazohera ku mwaka w'2020. Ntazoca yaronka ubwo nyene, mugabo muri iyo ngingo ya kabiri bavuga ko azoza yaronka buhoro buhoro gushikashikira ayo yahora afata. Tuvuge rero iryo tegeko mperekeza niyo ryavuga ko mu myaka 2 azoba yayashikiye canke 3, mu myaka 3 azoba ashikiye ayo yahora afata. Ibyo gusubira muri iyo ndinganizo umukuru w'igihugu yabivuze kuva gishika mu mabanga haraheze imyaka 6, ariko n'ubu bikaba bitari bwaje mu ngiro. Ubu icizere cyuko bigiye kuja mu ngiro n'icahe? Ubwa mbere ico no kubara nuko ari intambwe ikomeye kugira n'iryo tegeko ribe ryasinywe, iryo tegeko ryasinywe ejo. Ubu rero icokogwa kandi tuzonabandanya dusaba cokogwa n'ingoga nuko iryo tegeko mperekeza, iyo ngingo mperekeza ari mu sinywa n'umukuru w'igihugu yojaho vuba. Hanyuma naho mutari muvugizi wa INSS, rimwe mu mashirahamwe nyene ategekaniriza abakozi, aya mafaranga ko mbona umukozi ataba yarigeze ayakotiza, INSS iciyavanaye? Hariho mahera ari kuri budget ya leta, ari ku mahera ya leta ikoresha kila mwaka bashizeko mengo ni miliyari 7, niyo azofasha muri ico gikorwa. None ko mbona abaja mu zabukuru atari abakozi ba leta gusa, kandi abatanga intererano yo gutekanirizwa kuja mu zabukuru atari abakozi ba leta gusa, abo bandi bobo bazoshikirwa ryari canke aho nta vangura umuntu bivuga ko ribarigiyemo? Ijambo ryashikirijwe n'userukira abakozi twashikirije, dusaba nuko abandi bakozi badahembwa na leta nabo nyene mu minsi ya vuba biteko nabo nyene ribatunganiriza nk'uko kw'abandi. Uwo yari Celestin Sabyimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi mu Burundi kosibu. Dukomereje mu Rwanda, leta y'iki gihugu iravuga ko iri mu myiteguro yo gushyiraho uburyo bwo gukumira abana bato ku mbuga nkoranyambaga zikunze kuvugwa ko zibangiza. Uyu mugambi uteganya ko umwana utarengeje imyaka 16 atazemererwa gufungura konti ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bigamije kurinda abana ingeso mbi bakura kuri izo mbuga, zirimo nko gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kwishora mu busambanyi imburagihe. Ni inkuru twateguriwe na Jean-Claude Mwambutsa. Mukamanzi Marciana ni umubyeyi utuye mu murenge wa Nyarusange, ni agace k'icyaro k'umujyi wa Muhanga. Mukamanzi avuga ko afite impungenge z'umuhungu w'imyaka 15 zijyanye n'imikoreshereze ya telefone ngendanwa. Uyu mubyeyi avuga ko uyu mwana amara igihe kinini kuri telefone, haba ku manywa ndetse no mu masaha y'ijoro, kandi ngo ntashira amakenga ibyo abareba. Nanjye mfite uburenganzira nayimwambura, kuko iyo ngiye nkareba ibyo barimo kureba nsanga ari ibibazo. Bakarara ku meza saa 8 nkabyuka nkasanga ara ku meza meza cyayumiranye nayo, havuga nti wagiye kuryama wa mwana, kandi n'abana bararana. Nabishyikiriye taca akayamburwa.
abana bavugwa babarirwa mu bo amategeko atemerera kwifatira ibyemezo. Aha rero niho ababyeyi basabwa kuba maso. Gakwaya Vincent ni umuhanga mu kwandika amakinamico agamije guhindura imyumvire. We n'itsinda bakorana mu kwandika ikinamico Urunana, iki nacyo bagitekerejeho byihariye. Umwana ashobora kuyikoresha ari gukora ubushakashatsi bujyanye n'amasomo yiga, ariko nabikora uri gucunga ureba niba koko ari byarimo. Rimwe na rimwe usanga batekereza ngo umwana wanjye nawe yaraba ari kubona amakuru, nawe hari nabo usanga bishimye, uzi ko umwana wanjye burya aze gufungura telefoni, uzi ko aze kujya kuri YouTube, ntamenye ngo arimo kwegera byabo. Bafite ubwo bumenyi buke ku ngaruka bishobora kugera ku mwana. Twababwiraga kwitonda igihe umwana agiye kwegera telefoni, ibi bintu bitambuka ku masosho media, ugomba gukora ibishoboka byose, yewe ntibagere ku izo mbuga nkoranyambaga kuko ibiriho birabangiza pe. Muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zisa n'izitita ku byiciro by'imyaka, niho abana bato bagaragara, benshi barushanwa gukurura umubare munini w'ababakurikira. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite umugambi wo gushyiraho uburyo abana bato barindwa iri koranabuhanga, bivugwa ko ryangiza abatari bake. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'ikoranabuhanga Paola Ingabire yavuze ko leta iri gutegura ingamba zo gukumira abatarengeje imyaka 16 ku mikoreshereze imwe n'imwe y'ibiri ku bikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone. Kubikora mu buryo bwiza buri bubafashe kuzamura ireme ry'uburezi, ariko rukanakumira bya bitero byifashishije ikoranabuhanga bisa nkaho bigenda byibasiye abana bacu, bikabituma barangara, bikabituma bajya mu bintu bitari byiza, harimo n'ibiyobyabwenge, harimo no gukora ibintu by'ibikozasoni, cyane cyane usanga babikuye mu byo bagenda babona kuri izi mbuga nkoranyambaga. Dukomeza gushyiraho izindi ngamba zituma tugabanya uburyo abana bacu baba exposed iyo bari kuri murandasi. Hari abavuga ko bigoye gukumira aba bana ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu gihe ikoranabuhanga ribafasha mu myigire yabo. Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana nawe yemera ko uburezi budashobora gutandukanywa n'ikoranabuhanga. Ntabwo ari ukurwanya telefone, ntabwo ari ukurwanya ikoranabuhanga, ahubwo no kugira ngo dufashe amashuri gutanga uburezi buhamye. Hari ibikoresho biba biri ku ishuri, iyo mwarimu abatumye kugira icyo bakora, ari ubushakashatsi ndetse hari n'ibindi bategura, bakoresha izo smart classroom cyangwa se ibindi bikoresho bafite ku ishuri, kandi bigakorwa mu buryo umwarimu afite kontroli uburyo abikoresha. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu kigenzura uru rwego RURA ivuga ko abantu basaga miliyoni 9.5 mu gihugu cyose bafite imirongo ya telefone. 34% muri bo bakaba bafite telefone zigezweho cyangwa smartphones. Gusa ntibyoroshye kumenya izikoreshwa n'aba bana bato kuko izo batunze ziba zibaruye ku bantu bakuru. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yatangaje ko yatunguwe n'ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ari ibihano bidakwiye kandi bidafite ishingiro, mu gihe Washington na Kinshasa bo bamushinje gufasha umutwe wa AFC M23. Iyi nkuru reka tuyibaze Anne Marie niwe mwiza. Mu itangazo ryasohotse bivugwa ko riturutse mu biro bye, Kabila avuga ko ibyo bihano bishingiye ku birego bidafite ibimenyetso bifatika ndetse ko byubakiye ku byo yise imvugo za politike n'ubutegetsi buriho i Kinshasa. Ibi bije mu gihe ubutegetsi bwa Amerika bufatanyije na leta ya Kongo bushinja Kabila gufasha umutwe wa AFC M23, ndetse kubera iyo mpamvu urukiko rukaba ruherutse kumukatira igihano cyo gupfa. Ibihano Kabila yafatiwe bikurikiye ibindi Amerika yari yarafatiye bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bashinjwa kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23. Ku ruhande rwa Kabila avuga ko ibi bihano bishobora gusobanurwa nko gushyigikira igitugu ndetse no gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nubwo bimeze bityo, Kabila avuga ko hakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke impinduka mu buyobozi bwa Kinshasa, ariko agaragaza ko yifuza ko byagerwaho binyuze mu nzira y'amahoro. Arakoze Anne Marie niwe mwiza. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya. Ikibazo cyo kubona amaraso ku banyafrika bayakeneye kirakomeye ku mugabane w'Uburayi. Kuyatangwa akabikwa kugira ngo azahabwe abarwayi bayakeneye kwa muganga, haya abanyafrika angana na 2% gusa, mu gihe nko mu Bubiligi abanyafrika bangana n'9% by'abaturage bose baba muri icyo gihugu. Minisiteri z'ubuzima mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe n'inzobere mu by'ubuzima barahamagarira abanyafrika kwitabira cyane igikorwa cyo gutanga amaraso. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Ale Majesté Barenga uri mu Bubiligi.
nk'uko icegeranyo ca vuba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu bihugu bigize ubumwe bwa buraya co mwaka wa 2025 kivyerekana amaraso y'abafise amamuko muri Afrika baba ku mugabane wa buraya ni make cane kuko atarenga ibice 2%. Ivyo navyo bigatera ingorane mu kubavura indwara zimwe zimwe zisaba kongerezwa amaraso. Dr Fernand Hakizimana numuhinga mu bijanye n'itunganywa n'itegwa ry'amaraso mu gihugu c'Ubirigi yemeza ko yari ingorane ikomeye. Hamaze igihenga muri buraya muri rusangi hari ikibazo c'amaraso, ubwoko bw'amaraso cyane cyane bw'abantu bakomoka muri Afrika bita amasugroupe les phénotypes ziri rare. Rero amaraso y'abanyafrika ivyigwa vyakozwe vyerekanye yuko aha mu Birigi bafise ibice bitarenga bibiri kubera hagiye haraba abantu bagiye baraja mu bihugu baza ngaha muri buraya bava mu bihugu bitandukanye vyatumye ingwara zitandukanye zitabaho kera ngaha muri buraya nk'abana bagwara ivyo bita drepanocytose bakenera amaraso ku bwinshi canke ku ngwara z'amakanser zagiye ziraba nyinshi ugasanga abantu bakenera amaraso incuro nyinshi. Hari igihe bishika yuko tubura amaraso ajanye n'umugwi nyezina uwo muntu agwaye. Ivyo kandi biremezwa na Michel Makuza no murundi w'imyaka 43 afise urusukirane rw'ingwara twahuriye ku bitaro vya Saint Pierre Buruseli aho yagenza amasare ngatatu ahiga amaraso ajanye n'ubwoko bwiwe. Jewe mfise ingwara zine zidakira zisaba kuguma ntegwa amaraso. Mfise ingwara ya kanseri y'urwagasha, nkagira ingwara y'amafyigo, ndafise n'umugera wa sida kandi bisaba kuba nantera amaraso. Nico kibazo kuko bambwira ko nkeneye umugwi w'amaraso uhuye n'amamuko yanjye kugira umubiri wigwanire neza. Ariko rero homba abirabure baba ni bake cyane, benshi bari bisaba rero gufata urugendo rw'amasaha 3 nja i Bruxelles miga uwampa amaraso, ariko naho haraho nayaronka kuko abayatanga ari bake. None nubwo bwoko bw'amaraso abanyafrika canke abirabure bisangije. Dr Fernand Hakizimana araduha umuco. Twisangije bita le phénotype n'akantu kaba kari mu maraso umuntu wese agendana yaremano, ariko phénotype y'abanyafrika ni ibintu bita petite petite ni mu majami ni umugwa amaraso usanga utaboneka cyane ngaha mu migwi y'amaraso ngiyageje kubivuga muri rusange. Hari imigwi irenga 340 ingahe arenga 350. Rero umva twe twinjira tugeze gutanga amaraso kugira ngo umuntu amaraso atewe ntagire ikintu na kimwe c'ingwane yogira. Kubera iryo kena abarundi baba mu Birigi bafatikanje n'ishiramwe ritabara imbabare kwahuje ry'Ububirigi baragira isekeza ryo gutorokanya ayo maraso asanzwe akenye. Axel numwe mu bitavye iyo sekeza tumusanze mu kibanza ca kaminuza ya Seri Buruseli aratubwira icatumye yitaba ko kamo. Uko rero hari abarundi tuba turi ngaha canke abanyafrika tuba turi ngaha hagize ushaka gutegwa ayo maraso ntaheza ngo aboneke vyoroshe kubera ko twebwe tudasanzwe dufise umuco wo kuyatanga. Nico gituma nagize akigoro kugira ngo nanje ntange amaraso kugira ngo niyo hagira jewe canke uwundi muri bene wacu akina gutegwa amaraso azoshobore kuronka amaraso vyoroshe. Ikigo Fondation Baudouin gikunze gukora ibiharuro mu gihugu c'Ububirigi kubimukira cerekana ko abashika hafi umuriyoni bamuka muri Afrika baba mu Birigi. Ivyo navyo akaba ari ice birenga 9% by'ababa mu Birigi bose. Abo mu gisata c'amagara y'abantu bakaba bavuga ko bifuza ko amaraso yabo muri uwo mugwi asanzwe ariho yova ku bice bibiri hakaboneka niburi ibice 10% kugira hafashwe abakeneye kuvugwa. I Buruseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga arakoze cyane. Maria Avila wahoze ari umukozi wo mu rugo rw'umuhanzi w'umunyamerika Chris Brown yajyanye iki cyamamare mu rukiko kubera ko imbwa ye yigeze kumurigika mukomeretsa bikabije. Naho Spotify yo yashyizeho uburyo bugamije gufasha abayikoresha kumenya niba abahanzi bari kuri urwo rubuga ari abantu nyabaho kuba basanzwe abakozwe n'ubwenge buhangano bwa AI. Benjamin yo kwizerwa harakomeza ntaya makuru ku buryo burambuye. Wahoze ari umukozi wo mu rugo rw'umuhanzi w'umunyamerika Chris Brown, Maria Avila yakomeje guhatiriza urukiko kumwemerera gutanga amafoto agaragaza ibikomere bikomeye avuga ko yatewe n'imbwa y'uyu muhanzi. Urubanza rwatangiye mu mwaka wa 2020 aho Maria Avila arega Chris Brown ubugizi bwa nabi amusaba indishyi ingana na miliyoni 90 z'amadolari ya Amerika bitewe n'ingaruka avuga ko yatewe no kuribwa n'imbwa y'uyu muhanzi. Mu nyandiko zatanzwe mu rukiko, Avila asobanura ko ayo mafoto atagaragaza ibikomere byo ku mubiri gusa, ahubwo ko anagaragaza uburibwe, ububabare n'ihungabana rikomeye yatewe n'ibyamubayeho. Ku rundi ruhande, Chris Brown nawe ntiyicaye ubusa kuko arimo kugerageza kubuza ko amateka yo mu bihe byashize ashyirwa mu rukiko.
ibyo nabyo bikomeje guteza impaka aho bamwe bavuga ko ayo mateka ashobora kugira icyo atangaza ku mico n'imyitwarire y'uregwa mu gihe abandi bavuga ko bidakwiye kwivanga mu rubanza ruriho ubu. Urukiko ruteganyije kongera kuburanisha uru rubanza ku wa 15 z'ukwezi kwa gatandatu aho hitezwe kureba niba ayo mafoto azemezwa nk'ibimenyetso cyangwa se niba azafatwa nk'atemewe. Ayandi makuru reka tuyakomereze ku rubuga rwa Spotify aho uru rubuga rukoreshwa cyane mu kumva imiziki ku isi rwatangaje ko rugiye gushyiraho ikimenyetso cyitwa Verified by Spotify kizafasha abayikoresha kumenya niba umuhanzi ari umuntu nyakuri aho kuba uwakozwe n'ubuhanga bw'ubwenge buhangano AI. Iki kimenyetso kizagaragazwa n'akamenyetso k'icyatsi hamwe n'amagambo Verified by Spotify ku izina ry'umuhanzi, ariko kikazahabwa gusa abujuje ibisabwa bigaragaza ukuri kwabo nko kugira imbuga nkoranyambaga zihujwe na konti yabo, ibikorwa bihoraho by'ababakurikirana cyangwa ibindi bimenyetso nk'ibitaramo n'ibicuruzwa by'umuhanzi. Spotify ivuga ko abahanzi barenga 99% bashakishwa n'abakoresha urubuga bazaba bafite iki kimenyetso, cyane cyane abatanze umusanzu ukomeye mu muziki aho guha umwanya ibyo yise content farms. Nubwo bimeze bityo, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko iki kimenyetso kitazerekana niba umuziki ubwawo wakozwe nta AI yakoreshejwe, ahubwo kizerekana gusa ko umuhanzi ari umuntu. Benjamin harakoze cyane. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mukino wa volleyball, ikipe ya REG na Polisi, ayo ni amakipe yo mu Rwanda ari guhatana bikomeye ku kibuga cya BK Arena, umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza w'igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Ikipe itsinda ikazahura n'itsinda hagati y'amakipe abiri nayo yo mu gihugu cya Misiri, Petrojet na Al Ahly. Umukino wa nyuma ukazaba ku munsi w'ejo. Mu mupira w'amaguru nkiri mu Rwanda, umukino uvugwa cyane nuzahuza ku munsi w'ejo ku kibuga cy'Amahoro ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Muri shampiyona y'Ubwongereza ejo kuwa gatandatu, Arsenal ifite amahirwe yo gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na Manchester City niramuka itsinze Fulham, mu gihe City yo itegereza kuwa mbere ikina na Everton kugira ngo yongere ishyire igitutu kuri Arsenal. Mu yindi mikino iteganyijwe, umukino ukomeye uzahuza ku cyumweru ikipe ya Manchester United imanuka mu kibuga Old Trafford gukina na Liverpool. Amakipe yombi ararwanira kuba muri 5 ya mbere azakina Champions League. United yongereye amasezerano y'umukinnyi wayo wo hagati Kobbie Mainoo wasinye amasezerano mashya azagera mu mwaka w'2031, bishyira iherezo ku gihirahiro cyari kimaze amezi ku hazaza he. Mainoo w'imyaka 21 yakuriye mu ishuri ry'umupira rya United yari yashyizwe ku gatebe n'uwari umutoza Ruben Amorim. Ibi byatumye asaba kwerekeza mu ikipe ya Napoli yo mu Butaliyani nk'intizanyo. United irabyanga. Ni mu gihe ikipe ya Liverpool yo yiteze ko Mohamed Salah azagaruka mu kibuga mbere yuko uyu mwaka w'imikino urangira, nyuma y'imvune yagize bituma asohoka mu kibuga mu mukino wabahuzaga na Crystal Palace kuwa gatandatu ushize. Hari impungenge ko uyu rutahizamu w'imyaka 33 yaba yarakinnye umukino we wa nyuma muri iyi kipe ubwo yasohokaga mu gice cya kabiri cy'umukino, bikekwa ko yagize ikibazo cy'imvune yo mu gatsinsino. Salah aherutse gutangaza mu kwezi gushize ko azava muri iyi kipe nyuma y'imyaka 9 y'ibihe by'uburyohe yagiriye ku kibuga cya Anfield, aho yatsinze ibitego 257 mu mikino 435 yakineye Liverpool. Birashoboka cyane ko atazagaragara muri uyu mukino uzabahuza na Manchester United. Nkiri mu Bwongereza kandi, Ashley Young wahoze akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatangaje ko asezeye ku mupira w'amaguru afite imyaka 40. Young yatangiriye urugendo rwe mu ikipe ya Watford mbere yo gukomereza muri Aston Villa, Manchester United na Inter Milan ndetse na Everton. Yatangiye akina ku mpande asatira mbere yo guhindura umwanya akaba myugariro wo ku mpande. Arasoreza urugendo rwe mu ikipe ya Ipswich Town yari yagiyemo mu mpeshyi y'umwaka ushize ku masezerano y'umwaka umwe nyuma yo kurekurwa n'ikipe ya Everton. Young yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu kwezi kwa 11 muri 2007, akaba yarakiniye imikino 39 ashyira mu nshundura ibitego 7. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana.
BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Ive Bucyana arakoze cyane mu kiganiro baza muganga twabateguriye kuri uyu mugoroba mugenzi wacu Ivete Kabatesi yagiye kutugezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro kigaruka ku kamaro ka insuline mu mubiri wacu. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Ivete Kabatesi yagiranye na muganga Jean Bosco Bangamwabo. Mwireho neza. Insuline ni umwe mu misemburo ituma umubiri w'umuntu ubasha gukoresha neza isukari dufata mu biribwa cyangwa mu binyobwa. Ubushize muganga yadusobanuriye ko iyo uwo musemburo uhungabanye ari byo bishobora gutera diabete cyangwa indwara y'isukari. Gusa ngo si bwo burwayi bwonyine bushobora guterwa n'imikorere itari myiza ya insuline. Ni mu gice cya kabiri na muganga Jean Bosco Bangamwabo mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali. Hari ibindi bishobora gutuma umuntu agira insuline ikaba nyinshi idakenewe atari nko afite diabete. Nkuko twigeze kuvuga inyama yitwa impindura cyangwa pankira mu ndimi z'amahanga, iriya nyama ishobora gufatwa n'ubundi burwayi nk'ibibyimba iyo twita insulinoma. Bityo bikavuga ko twaduserire twabaye twinshi bijyanye n'utwagombye gukorwa, bityo umusemburo wa insuline ukaba mwinshi. Niho hahandi hari ibizami kwa muganga tubakorera, tukaba twanakora n'ibyo twita no guca mu byuma tukareba ni hehe hari ikibyimba icyo by'umwihariko kuri pankreya kiba gishobora kuba kirimo gufasha impindura gukora umusemburo mwinshi wa insuline. Ariko se iyo insuline ihungabanye umuntu akagera ku burwayi bwa diabete, ingaruka ziza ku mubiri nizihe? Ingaruka ni nyinshi, guhera buriya ku mutwe kugera ku ino hose. Ni urwego buriya muntu ufite diabete birongera ibyago by'uko azagira stroke, imitsi y'amaraso ntijye kugaburira neza ubwonko, ikaziba amaraso ntagire aho agomba kugira, azarwara amaso cyane by'umwihariko ibyo twita diabetic retinopathy. Nibyo nababwira indwara z'umutima nazo nuko. Impyiko buriya abarwayi benshi tugira bakenera ziriya mashini ziyungurura amaraso, impyiko ziri hanze y'umubiri ariko niko twabyita, ibi twita dialyse. Abenshi ubushakashatsi bwagaragaje ko abenshi baba bafite diabete, cyane cyane ko iyo diabete ugize n'ibyago ushiduka n'ibindi zindi zazuririyeho n'umuvuduko iki, noneho bikarushaho kongera ibyago byo kugira ibyo bibazo. Amaguru, umubare utari muto yaje afite igisebe kidakira cyangwa se urugingo runaka nk'ikirenge akaguru karangije gupfa, bagaciye ikirenge cyangwa akaguru cyangwa se biri aho ngaho biraganishaho, nubwo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi ariko ku isonga hazamo na diabete. Abo bantu benshi tuba tubafite, babo bikagira ibisebe bidakira kubera yasukari zitari kontrole. Ubwo ntituvuze uburemba ku bagabo, ku bagore nabo byabahungabanya kuri icyo kijyanye n'ibyo twita gutera akabariro, ugasanga wenda bamukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka, ariko umugabo we byanze biba byanze, biba bishobora no kuba n'impamvu z'ubugumba, noneho bitewe n'igihe n'iyo diabete yagufatiye. Kandi twavuze ko nk'iriya diabete yo mu bwoko bwa mbere dusubiye inyuma gato akenshi tuzisanga mu bantu bakiri bato. Bishatse kuvuga ko gukurana n'icyo kintu rero bishobora kubangamira kwibaruka kwawe, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero dusoza Dr. mushobora kugira inama abantu ki ku bijyanye n'uyu musemburo wa insuline? Kugira inama twagira abantu nizi tugomba gukangukira cya kintu cyo kuvuga ngo tumenye aho tuhagaze, cyane cyane ku ndwara zitandura. Ariyo mpamvu tugira abantu inama nibura inshuro ebyiri byakabya se rimwe mu mwaka kuba yipimishije indwara zitandura harimo na diabete. Ikindi gukangurira abanyarwanda, hari ibintu byinshi tuba tugomba gukora kugira ngo twirinde kugera aho ngaho. Niyo mpamvu tuvuga bya bintu byo gukora siporo kandi zihoraho. Buriya gukora siporo bituma umubiri ushobora gukoresha insuline neza, tukaba twirinze diabete. Isukari umubiri udakeneye ukaba uyibitsa ahantu, iyo ukeneye nayo ikinjira muri twa tunyangingo fatizo kugira ngo uhite ibyazwa ingufu tuyikoreshe. Noneho tukatwika ibinure, cyane cyane by'umwihariko bari abantu baba baragize ikibazo cyo kugira umubyibuho ukabije, bakora izo siporo, bafata indyo iboneye, balance diet. Byaba ngombwa bakagana usibye n'abaganga basanzwe nanjye ndimo, bakagana n'ababyigiye bize ibijyanye n'imirire kugira ngo tumenye uko twitwara tutazahura n'iki kibazo, ariko tunahura nacyo tumenye uko tukitwaramo. Ikindi tukirinda n'ibintu bimwe na bimwe nko kunywa inzoga mu buryo bukabije, cyane cyane ko twigeze kuvuga kuri ya mpindura ya pancreas. Buriya bimwe mu bibazo tujya tugira byo kwangiza impindura n'inzoga zikabije, ibyo twita pancreatite, yashobora guturuka ku nzoga. Iriya mpindura n'irwara rero kenshi bizarangira wa musemburo wa insuline udashoboye gukorwa neza kubera ahantu twize kuvuga za beta cells zikaba zangiritse. Ugasanga inzoga by'umwihariko ni ikintu abantu baba bagombye kwigengeseramo. Muganga Jean Bosco Bangamwabo.
mugenzi wacu Yvette Kabatesi harakoze cyane mu kiganiro yagiranye na Jean Bosco Bangamwabo. Igice cya kabiri cy'ikiganiro kigaruka ku kamaro ka insuline mu mubiri wacu. Twabibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon Jeruto. Aya makuru arahagarariwe na Anne Marie Nyumyiza.